turabagumbiriye gose mu izina rya Yesu. Hama ni goshe ni kwaya kuva mu Kamenge. Bwa mbere turashimiye Imana, dushimiye n'uburongozi bwacu. Kabiri turakeje ishengero ryo mu Cibitoki. Turababwira ngo ikomera amashi ariko Mwami Yesu abaheze. Ni hari bakeya ahubwo ni mihemesha. Ariko natwe Imana ikidutunga inkoni kuba hano byaratunezereye. Hama rero nitwosiga ingoro y'Imana imeze uku twamye turarangamiza hejuru, turabona ko hakwiye gusakarwa kugira ngo baje abantu bari hejuru. Ikindi gihe tuze dukorereho igikorane tukirindira ico mwijuru, nabo nyene tutashizeho amatante, twashizeho amabati yacu. Yesu ashimwe. Twagiriye ubuntu bwo kwegeranya amatibe 18. Tubwiye ikiguzi bitwaye, hama twavyegeranije, twagize ati aho Imana izohera abakoze hano natwe nituze tuburemo. Icanyuma dusenze Imana yaratubwiye ko muri iki gikorane izotanga abihana benshi. Umuntu waje hano utarihana ivyaha ngo dusangire no munezero, tuze duhurire mwijuru. Dusaba umubwiriza wacu papa ni muvyaguruke, tubahe twazanye kashi. Pastor Jimmy twazanye kashi, papa tugiye tuzanye kashi. Kandi umubwiriza amavuta n'icanditse. Haleluya. Ko mutaryowe ni kubera ikiganza. Imana iheza nyire kwaya goshe. Aba bantu bacu murabona nta misoso myinshi bafise, ariko barayifise ahandi hantu. Sema amen. Sema amen. Yakukivi Imana iheza nyire bantu. Amavuta. Chako.